n'umugabo ateza gutanga urukundo, mu gutanga urwo rukundo ateza kurangura neza, ndashiramo neza amabanga yabubatse. Ndasubiramo ku bantu babakizwa bamwe bamwe kurangura neza amabanga, ko hari abakizwa usanga bavuga ngo ya iki n'ikindi, kugira ngo arinde kwagira ainda no kwifuka mu maso gutya akabanza akambara jinisi ikomeye mu gitanda. No kuvuga ngo ifo ko bamenya neza na neza ko ano mabanga akogwa n'aba bubatse, kubera ko nabo nyene iyo bakoze nabi barabacinya. Umugore yankira umugabo cyangwa umugabo yankira umugore, kuko umubiri w'umugore ugabwa n'umugabo, umubiri w'umugabo nawe ugabwa n'umugore. Rero muri ico gihe birashobora gutuma udasenga neza iyo bavyanse, cyangwa imbere wanashaka bikavamo n'ibindi bindi, ugasanga ari abantu bako barashwana. Kuko kenshi nkunda kubwira abakenyezi, si vyiza ko umukenyezi yankira umugabo. Ngo je ngo sindabishaka, ngo wigeze kuntelefona ambwira ngo je ngo urumva ngo yabishaka ngo nanje ngo mba numva ntashaka. Cyangwa none wewe erega we nta tegeko rari kurinda gushaka. Ego birabashikira mugabo nibaza ko atari kenshi. Rero iyo yumvise yuko bitamushikiye mugabo kumva ko umugabo bimushikiye, no kuvuga ko barabatsa. Umuhungu agusavye gusambanya agukunda, akubwira ko agukunda abagusuzuguye. Abarika aragusuzugura. No kuvuga ngo kugusuzugura ko sukundi nuko abagomba ahantu hikurira umusonga. Kwikura umusonga twese turadicarico. Urashobora gusanga uwo watoye ava mu miryango itubaka, imiryango itubakira abaho. Haro famille usanga inasenge wanaka nyinabo inde famille za kure erarji ntibigeze babamwo umukenyezi ashobora kuba afise ubuntu yubaka. Umuntu pay attention kiretse mu gihe ushobora kubusenga cyane, cyangwa rero ngo ubufise ashobora kukwemera nawe ko yoba ari umusenzi, cyangwa wewe asenga akemera ico bita deliverance. Umwana w'umuhungu yamaze gusambana n'abakobwa barenze bane bangahe, ejo azohura n'umukobwa atana kibaze gukora mu ivyo ashangura kwiyumvira bamwe basambana. N'abakobwa niko kuko nabona asamaye n'abahungu benshi, ejo azosubira inyuma, azosubiza umutwe mu gihe hawe n'umuhungu yihanganya atavyazi, hakugira ngo bigishanye atangura kwandikira babandi bigeze gukorana vya bintu. No kuvuga ko ivyo byose biri mu byo abahungu bagira byo kugira ngo bagira bakomeshe. Hari n'abandi imiti numvise kugira ngo ebana nejo bundi iyo uzoja hose uzoba mu mwibuka sashe nyimba rika ucusinzi yo tabuka ibintu vyagucyo nyene bikaba mutwe ari byinshi, urumva stress abafise aho nyene, urumva no kuvuga ngo imisegonda ingahe benshi ni abajeje. Ndabahaye imyiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye canke bivanye n'amasaha muriko murakurikiranira ko kino kiganiro cacu. Kuri micro ni Brenda Kajol. Uno musi rero tubafitiye umutumire adasanzwe. Umutumire novuga gute, n'umushakashatsi kuvyerekeranye urukundo, ingo n'imiryango. Nkuko mwamubonye ngaho imbere zacu, nawe subundi nire nine mana ariyo ndazi abatari bake muramuzi cyane. Reka rero tumwakire muri BDUSA, tumuhe n'umwanya kugira ngo atuyagire byinshi kuvyerekeranye n'urukundo, na cyane cyane abizi ko byinshi nkuko ari umushakashatsi. Biragutse cyane. Biragutse cyane, ntawe bimenya byose. Mu Rwanda bashimiye ko mwanyumviriye ko. Eko ndabaramukije kandi bariko barakurikirana, reka ndabaramutse. Eko meze neza rero. Kendi bon ndashima Imana. Ubu ni sawa. Nahora ngwaye gusa mugabo biraza ndavyumva. Buya nivyo nagomba ndakubaza iti ubona urwaye we buri gihe duhura waho urwaye. Buri duhuye duhura urwaye. N'indwara imaze umwanya muremure. Ni yangwara nyene yayi. Mugabo rero ubu urumva n'imitende singuma nkorora umwanya wose. Kurumva umaze kurwara ukagenda ukagira ibipimo byose byo kwa muganga ukabwira ati nta ngwara tubona urwaye, rien na signale négatif, ibintu byagucyo umva biratera ubwoba. Gusa hariho abandi bambara abatariyano baragerageje kumvura. Barambwira ati urererwa rero ni sawa, ati nivyanka ubu uzocuja mu Kirundi, naho ivyo mu Kirundi roje birangora ukuntu. Shapoli sana kwe. Asante. So reka ndakwakire muri BDUSA. Urakoze cyane. Nibaza yuko ari rya mbere dukoranye muri BDUSA, twahora dukorana ku yandi mativa agiye atandukanye, ariko muri BDUSA nibaza ko ari rya mbere. Gusa nabonye uri Brenda sinzi ko nahinda. Brenda aracari wawe digere. So renine nkuko tukumenyereye nk'umushakashatsi ku bintu bijanye n'urukundo, ingo n'imiryango, no musi rero nanje nashaka ko tuganira cyane cyane kuri sujet zibiri nyamukuru. Sujet ya mbere nashaka ko tuganira ko ni vyerekeranye n'umunsi wa Saint Valentin.
na cyane ko dusigaje iminsi ishika kuri 4 kugira ngo twinjire muri urya munsi wa Saint Valentin. Sije ya kabiri nashaka ko tuyaga ko nivyerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina imbere yo kubakana, gusambana imbere yo kubakana bari gusambana. Yeah. Duhereye rero kuri suje yerekeranye n'ibintu vya Saint Valentin. Bon, Renine nashaka usigurire abantu bako baradukurikirana ku bintu bijanye n'umunsi wa Saint Valentin. Umunsi wa Saint Valentin usiguye iki? Impamvu ndabikubajije ni kubera ko abantu benshi Saint Valentin bayifata nk'umunsi w'abakundana nkuko babivuga, ugasanga bayiteguriye baguze genre udushugwe tw'abakunzi babo n'ayandi ma gift agiye atandukanye. Ako kandi ishengero rya Katolike rifata uyu munsi nk'umunsi wo kwibuka umweranda Valentin. Yes. Ya kandi uwo munsi ishengero rya Katolike rirawubaha ko nyimba ntihenze no kuja gusenga baraja gusenga. Mambo mu gatondo muri Katolika barasenga kuko byo naho bimbaza nabaye mukoreza imyaka myinshi cyane gose. Ya nashaka rero wewe udusigurire neza umunsi wa Saint Valentin wewe ufata gute? N'umunsi w'abakundana bimeze gute? Umbajeje ngene ndagufata. We nka wewe hama ucudusigurira rero muri rusangi kubijanye n'uwo munsi wa Saint Valentin. Umusanze Saint Valentin jewe ko ndagufata kuri jewe je ndagufata nk'indi misi sanzwe. Hanyuma kubakundana nabo bavuga ati bari mu rukundo, no kuvuga ngo no munsi bafatanye nk'uwa hatari w'urukundo, mugabo je kenshi nkunda kuha isanamu y'ubusambanyi. Kubera ko uwo munsi ugiye kuraba abatari bake bariho n'udushushanyo bakunda kugira abakunda gukurikirana abo haje mu WhatsApp n'ibiki. Adushushanyo bakunda kwerekana mu kwa kabiri umuntu arafise umuhungu ariko ariruka ku mukobwa, bagaca berekana ro mu kwezi kwa 11 no kuvuga inyuma y'amezi 9 umukobwa nawe ariko ariruka ku muhungu afise ninda. Benshi rero no kuvuga yuko barakunda guhombera hano hantu, mugabo rero ikibazo kiba nuko imisi y'abakundana ni imisi yose. Si bijya batubwira ngo urumva ngo umunsi mukuru w'abagabo n'ubuhe urahari n'ivyo nubwo akunda kuhimbaza, ariko bakubwira ati umunsi mukuru w'abakenyezi n'umwe indi sigaye yose ni y'abagabo. Ni nkuko rero bavuga ati umunsi mukuru wa Saint Valentin canke umunsi mukuru wavuga ngo w'abakundana, ati n'umunsi w'abakundana bagaca agaguha iyo gift ni le 14 février. No kuvuga yuko abaguhenze kuko niba guha gift le 14 février agwa gift rimwe mu mwaka. Bisobanura ngo urundi munsi ntiwari wa gift rero. No kuvuga ngo imisi y'abakundana yateza kuba imisi yose, ikaba amasaha yose, ikaba iminota yose. No kuvuga ngo umuntu umukundana umushira ku mutima, numushira ku mutima kuri Saint Valentin. Rero no kuvuga ko benshi bayifata ukutariko. Hanyuma ngerageje gusigura gatonya kwikijanye na Saint Valentin sinzi ko gikenewe. N'umweranda yari umupatiri, uno mupatiri rero ivyamubaye ko nuko harabaye intambara aho yaraherereye. Hanyuma rero iyo ntambara imaze kuba habaye itegeko ry'igihugu yuko umusore wese akwije imyaka 18 aje ku rugamba kugira ngo bagarukana amahoro mu cyo gihugu. No kuvuga ko nta muntu agira mariage ari ku rugamba. Kuvuga ko mu vyahagaritswe ama mariage yarimo. Mugabo rero Patiri Valentino nawe atigiwe ibintu sindavyemeye. Acatangura gufata abasirikare aba basore bageze mu iyo myaka akazara baraganisha ku buntu ndako mu kinyegero, bakagira ama mariage bakaza basanga abantu batari bafise abagore. No kuvuga yuko umuntu amaze kugira umugore hari imisi afata yo kuba kumwe n'umugore. No kuvuga imisi urugamba, no kuvuga urugamba bahaswe kutarutsinda kubera iki? Kubera umupatiri yari yagaba urumva yagamba kugira ngo abantu bagume bakundana. Rero mu nyuma bamaze kubimenya baca mufunga. Bamufunze abantu benshi rero abajene abakundana bagira baca bagenda kumugemurira mu gasho iyari bamugemurira y'amashugwe ubona batanga kuri Saint Valentin, bakamugemurira tujya dukarte. Nitwo rero bamugemurira rero mu gasho iyo mu cyumba ciwe basanze huzuye rero bijya by'amashugwe n'iki. No kuvuga rero baca bahakura ivyo kwazo kwa mabebuka Valentino kuko mu nyuma yaravuye no kwicwa aricwa, nico cyatumye bamwica. None genre ivyo vyose umva usiguye urugamba umupatiri kuraganisha abantu kumugemurira amashugwe, ivyo bintu ko numva umenga ni byinshi byabaye kuri uwo munsi nyene wa 14 février. Yani byabaye kuri 14 urumva ko yarafunzwe baramugemuriye haragira n'umunsi wo kumwica. No kuvuga rero 14 février bariko baravuga niwo munsi yiciwe ko sino ivyo byo kumufata byabaye imbere byo kugirisha mu mariage. None baje kubihuza gute 14 février ngo bawite umunsi w'abakundana? Kubera rero biciye niho biciye Patiri Valentine bamwica bamujijije ko yagirishije mu mariage mu mpisho abakundana. Donc baca barabihuza nyene baca bavuga ati tuzokwama twibuka uwo munsi nk'umunsi w'abakundana. Urumva muri Katolika baramwibuka
nk'umweranda kubera ko yari umupatiri kandi urumva yabaye intwari yandikishije amateka yo kuraganisha abantu abantu abapatiri bose bapfuye ntibitwa beranda none yandikishije amateka yo kuraganisha abantu bitari kuri we. urumva ko abantu barabujije mu bisanzwe n'uburenganzira bw'umuntu kugira mariage mugabo urumva izo ngingo igihugu cyafashe ni igihugu nyene cyazifashe mugabo urumva ugeze kubaka ashatse kubaka igihugu kikamubuza urumva yari gushobora no kugwa ku rugamba ataragira mariage mugabo patiri atavuga ati jewe nditanze nibamfata barangisha nta kundi urumva bayi intwari y'abakundana hanyuma no hampanda aho hari ibindi rero bagiye barahuza ijya nino kuko Saint Valentin ahatari hake mu bihugu bitandukanye nko mu Bwongereza no kuvuga ngo ibi byo gutanga amakado bariko baravyibuka hariho uburyo utanze ikado ikaba kado ya 5000 umukobwa mu bisanzwe le 14 février n'abakobwa baha amakado abahungu baha amakado abakobwa bavyumva niko bimeze mu bihugu byinshi niko bimeze mugabo bisobanura iki rero n'abahungu ntabace bijejerana ngo bahabwa amakado umukobwa aguhaye iyo kado uyigwiza na kabiri canke na kane niko amategeko ameze y'ivyo byo bakundana mu bihugu bitanga nko mu Bwongereza mu Bugiriki haro n'ibindi bihugu babivugamwe bitari bike ubuzi yuko icaguhaye uzokigwiza na kane mu kumusubiza bon ntaguciriyemo jean uvuze yuko abakobwa nibo baha amakada abahungu kuri Saint Valentin umuhungu nawe agaca yigwiza na kane none umuhungu nawe uwo munsi nyene nico nagira ndakubaza umuhungu nawe mu kumwishura aca mwishura ryari umuhungu mu kumwishura amwishura aronse ubwo buryo kugira ngo ashobore kumwishura bikunda ko aca mwishura uwo munsi nyene ni bon bikunda ko azamwishura no mu yindi minsi naho ni bon sinurumva ni bon babigira mu bindi bihugu kubera twe twamenyereye amakopi sinzi hanyuma rero uko iyindi sobanuro ya Saint Valentin hariho uburyo nko mu Bugiriki no munsi wahariwe ibimana by'abasambanyi ari utumana tw'abasambanyi no kuvuga yuko hageze iyo Saint Valentin waba ari umunsi bafatana ugasanga rero wewe urafise uwo mwapanganye umusheri wawe no kwibarabara ugasanga bariruka hoho mbere manifestation bagira biruka mwibarabara atanumwe yambaye no kuvuga zo manifestation ziheze gacaje mu byo gusambana ngo ariko baragaragaza ngo ni Saint Valentin no kumva ko babihimbaza mu buryo butandukanye rero sometimes nico gituma ino uza gusanga abatari bake bariko baragwa mu cyo cago cy'ubusambanyi kuko ni misi muri mu rukundo ahubwo mumukwe gusengera cyane urukundo rwanyu kuko urashobora kuva mu ingorane izi canke ziriye tuca tugaruka kuri mwe byaze kare Stane for mama urazi yuko iyo umuhungu asambanye n'umukobwa bakabigira akamenyero mu rukundo rwabo ejo canke hirya yejo urukundo rw'umukobwa akunda uwo muhungu ruraduga rukamusaza mugo mu nyuma nawe wa muhungu nawe bice bigaruka rukagenda rumanuka ko musambana umukobwa ruraduga umuhungu rukamanuka bikazoza kurangirira hehe wa muhungu biheze kuko nageze kubwira n'abashaka barandika muri commentaire bamenyuze iyo umuhungu ahejeje gusambana n'umukobwa hanyuma akumva ko yikuye umusonga sinzi ngene bivuga mu kirundi ciza kugira ngo ntiduhave turenga imico kirundi cyacu mero kiragoye basi umuhungu agaheza voila iyo umuhungu ahejeje no kuvuga icakora abaheje kwikura umusonga muze mubabaza abahungu bamaze kubikora cyangwa bamaze kubikora barandika muri commentaire ntavyo nzi batubwire uko bahora bumva iyo ahejeje iyo asohoye intanga no kuvuga umukobwa bari kumwe birahinduka kamushisha yes beni aho hantu menga ntituvyumva kumwe twovyumva kumwe gutekana utari umuhungu none indira ndakwereka uhejeje kuvuga yuko umuhungu n'umukobwa ko basambanye sinzi bakoze rapport sexuel umuhungu urukundo ruraduga ariko umukobwa rukagabanuka umukobwa ruraduga okay umukobwa ruraduga umuhungu rukagabanuka none ni gute kubera ko hari igihe usanga couple bakundanye nk'imyaka 2 3 canke irenga kandi ugasanga muri iyo myaka bakundana ibyo bintu barabikora kenshi akugiye kuraba iyo couple yabo ugasanga umenga umuhungu aracafuhira wa mukobwa cyane kukumva ntofuhira umuntu udakunda hahandi umukobwa ngira ngo hagize n'undi muhungu amwandikira canke aramutse umuhungu wa musheri wiwe imitsi karanda akabura amahoro ukana nyene ko mufuhira vyahatari none ico kintu coza gute yo mufuhira gute antake urukundo rwagabanutse urukundo kugabanuka k'urukundo abahungu ntibashobora kugaragariza ko maso k'urukundo rwagabanutsemo nico gituma no mu kugenda ntaragusezera bashobora kuba kumwe akidadira akihata none ugira muri kumwe ho urabona ko wamushishe ikibazo gikunda kugaruka ni ngaha umukobwa yagiye agakorera ivyo umuhungu bagasambana umukobwa abona umenga aramusohoye mengo ni diri yamukoreye abona umengo ni vya hatari akabona we bakaza mu nyuma atangura kuvurugana uzurabe n'ababa bakundana batanga bahana ibintu umuhungu akaguha ibintu byose akagutelefona umwanya wose akakwandikira umwanya wose icyo umusavye ashikiguha ubwo nyene mugende rimwe kabiri gatatu kandi musambane mugende gatanu mukwize ejo umusavye kinatangwa kubwira singira namba urumva wihangane ugira ukuntu
hamwe utanguye kumubwira ngo urumva ngo ndiko ndameneka umutwe mwe akubwira ati uri he ndagutware kwa muganga aca atangwa akubwira ati raba unywa amazi menshi kugira ibintu bigende neza hanyuma rero byo abahungu abagabo bafa nk'abagabo nyine ni ukuvuga yuko ntashobora kugaragariza mu maso yuko mutari kumwe hanyuma ikindi naco arashobora kuba kigira kabiri nuko umuhungu ashobora kuba atamwanya afise mu gihe atamwanya afise arakugumana kugira ngo ejo niyagukenera kugira gusambanye kandi ugende umumare umusonga kuko kugira ngo murinde musambana yumva umusonga muri we rero umuntu iyo yumva umusonga benshi aca arondera aho wikurira kandi ahantu bikurira umusonga naho mengo si heza sinzi ariko reni bon je ndakunda kuvugana n'amakouple atandukanye sinovuga amazina ariko turakunda kuganira cyane n'abantu bari mu rukundo ugasanga nkuko wonya warohejeje kubivuga abantu barakundana kandi ibyo bintu barabikora pe ariko ugerageje kubaza umukobwa akakubwira ati je n'ukuri umuhungu ahubwo ivyo yahora ampa avant tutarabikora ubu unyangera yagwijije na gatatu ukabona umenga nta kintu na kimwe kigeze kigabanuka aguma mwitaho kwa kundi nyene canke wanashaka karenza ikindi nacu uvuze ngo umuhungu urukundo ruragabanuka tuciye tuja mu bubakanye none yuko mushobora kubakana n'umuntu mukabana mirere na mirere mugatanga igice cya couple kuko nakunda kubwira ubwoko bw'urukundo n'ico umuntu abakenereye uwundi okay ico cha couple sawa reka duheze ico cha couple arashobora kuba nivyo ico akeneye cyose yamuha akamuha byose banashaka ejo canke hirya ejo azoraba ingene bizorangira bon barashobora gukundana ariko imyaka myinshi ntihabe changement nkuko waruhejeje kubivuga ngo ubwa mbere nyimba yahora amene ku mutwe yamutelefone agaca avuga uri henda kujana kwa muganga mu nyuma agatangura kumubwira ngo n'amazi menshi ariko ugasanga ariho couple biravana n'igihe babimazemo nyene nyimba bamaze kubikora kabiri bakabikora gatatu akababona ejo canke hirya ejo nagenda kubwira ko niyabona uwo musumvye ubwiza ushobora kumwatira gusumba kuko abashakashatsi bavuga yuko abahungu n'abagabo ibihimba bikomeye cyane kuri bo n'amaso niyo agaburira ubwonko bwabo agatuma baja mu bikorwa abakobwa nabo bagaburira mu matwi ivyo bumvise hanyuma bigaca mu bwonko bityo rero bigaca biheza bikabandanya no kuvuga ko igihari ejo canke hirya ejo uwo muntu amenye yuko ni transit ari muri transit niwe bavumva ngo bameze neza ukuna kuriya ejo yabonye umusumbya abo musumba azobagiye ariko reni kandi haro nababikora misi yose ega haro couple ikoramo misi yose ya sinzi ariko na misi yose mugabo ugasanga rwa rukundo ku muhungu uri kuraraba ukamenga nta na hamwe ruraje ruracariyo aziga Brenda ubu ufashe guhera ku wa mbere ujye ubugari bw'imyumbati saa sita no mu gihe ubugari bw'imyumbati saa sita no mu gihe ubugari bw'imyumbati ku wa mbere gushika ku wa mungu urisiri ko ukwemera kuguma ubujya naho uwo uvuga ati gihugu ndabukunda biteye n'ubwo ariko ababumenga babujya misi yose ababo niko bagohenze ko ndavyibatsa siko bimeze rero no kuvuga ngo ikintu gihari numva umengo ntitwava tubifata birebire abahungu barizi ngene bameze n'abakobwa barazi ngene bameze mugabo rero narakubwiye yuko hariho anashaka n'abashobora kugenda n'ama mariage mugabo iyo usamaye bikakubana birebire birabibindi hariho n'umuntu je yanje ntarambwira ati jewe umuhungu twarakundanye aragira ubwoba biragenda ukuna kuriya ati mugabo rero je ndanka ndahava ro munyuma sinzi ngene vyashitse nsanga nemeye ati nemeye acarambwira ati vraiment unkoreye amateka ati kubera nari mfise ubumenyi muri ivyo ati unkoreye amateka ati mugabo niko ndibaza nta bandi ubikorera ikibazo reka kiza kuba ngaho no kuvuga yuko niba umwemereye aravuga ati none umuntu ahenza nyemerera abandi bo ntaho rabemerera sawa urahejeje kudusigurira ku makouple ukuntu bigenda none tugiye mu bubakanye naho uvuze yuko ku rukundo umuhungu rugabanuka plus mukoramo none kububakanye naho bica bigenda gute niyo mpamvu ama divorce aba menshi bivana nuko nyene baguma bikoreramo ugaca usanga umugabo urukundo rwagumye rugabanuka ugasanga ama divorce yabaye menshi cyane shene yanyu ikurikirwa n'abantu bubatse gusa abantu bose ari bose rero urumva nukora batukirezerva ariko rero nagenda kubwire uko burya amabanga yabubatse niko bayavuga ko bantu bubatse hanyuma abatarubaka bavyita ubusambanyi canke imibonano mpuzabitsina oya ivyo mego nivyo barashobora kuyibonanisha sinzi hanyuma rero nukuvuga yuko hajya uzurabe umwana wo mwibarabara abaja gusambana nageranya na umwana wo mwibarabara umuhaye injya amaze imisi atatajya yarabuze cyajya nukuvuga umuhaye umukate gutya mukutora haturabukebuke ngurakoze agira uko kandi no mukurya ahekenya nyarutse rero nukuvuga niba amaze gushikira ugafungura washonje
urya byinshi urya bikeya urya bikeya kandi ucuhaga bya bindi wumva umengo biguteye ishavu ni ukuvuga rero aba nabo baba bariko barasambana afata umwanya ubwa mbere wo kumwiyumvira ko agafata umwanya wo kumupanga agafata umwanya mbega nyemereye bigenda gute ni ukuvuga ngo burya kenshi aza no kumushikira aza asa n'uwahejeje yamaze kuruha mu mutwe aba ari stresse ni ukuvuga muri uko kuba stresse aca bikorana nabi ntabatuje ntabatekanye umwanya wose hagacazamo stress nk'ubu no mutera inda nk'ubu yonyanduza nk'ubu nahaba yikingiye nk'ubu sashe nyimba ariko ucusinzi yotabuka ibintu byagutyo nyene bikaba mutwe ari byinshi urumva stress abafise aho nyene urumva no kuvuga ngo imisegonda ingahe benshi ni abahejeje naho adaheza gaho akavuga atagire yinanate akazobikora akabikora yihagaze ko mugabo umenye yuko izo stress zuko nk'ubu no mutenda nk'ubu no ntizibura ivyo rero no kuvuga ngo biza gutuma wa muntu aba mu byo bita gusambana atari banga yagiyemo no kuvuga ntabari karume abikora azahagurika rero urumva ko nta kiba kirimwo hanyuma no kububatse naho aho bitandukaniye nuko abari karume ashatse ni mwijoro ashatse ni mu gatondo ashatse ni ku murango no kuvuga umwanya wose aba yumva ashakiye abaraho nyene no kuvuga ngo abari calme ni buhoro buhoro naho ngira rimwe ntacyo ejo nzosubira mu gatondo ni gwanje ntahangiye urumva mugo wundi avuga ati ndamukomeshe hanyuma kanza ndamwemeze kugira nabandi bazohura bazavuga ati narahuye na naka urabyumva ibiro bishobora kamena kubira kwaze kare stane for mama nawe nyene yaranditse avuga yuko umwana w'umuhungu yamaze gusambana n'abakobwa barenze bane bangahe ejo azohura n'umukobwa atana kibaze gukora mu ivyo ashangura kwiyumvira bamwe basambana n'abakobwa niko kuko nabona asamaye n'abahungu benshi ejo azosubira inyuma azosubiza umutwe mu gihe hawe n'umuhungu yihanganya atavyazi hakugira ngo bigishanye atangura kwandikira babandi bigeze gukorana vya bintu no kuvuga ko ivyo byose biri muri mu byo abahungu bagira byo kugira ngo bagira bakomeshe hari n'abandi imiti numvise kugira ngo ebana nejo bundi iyo uzoja hose uzoba mu mwibuka rero yarankoreko rero nico gituma usanga ivyo uriko avuga by'ama divorce biriko biraza umukobwa utwaye umukobwa ugasanga umukobwa yarasambanye birenze uyu mukobwa ntimushobora kuzobana ntibikunda kameremere ntihera aguma yinge mu kurana n'umukobwa yakunda amahera no kuvuga ejo canke hirya yejo urugazo rutavyanka bikunda mukunda n'umukobwa no kuvuga ngo afise akantu akacaye kariya ejo canke hirya yejo azitwa abandi ntazobagwawe nico gituma uzosanga abantu bariko baragenda ni wakona n'umukobwa asanga yararomoye bizokugora we wihanganye no kuvuga yuko rero nico gituma nkunda kuvuga ati ifo kumenya ukicara ukiyumvira ati mbega mpitemwo nde hama yumvira ati pourquoi je vais me marier ni wahitamwo nabi uzobaho nabi kuko n'uhisemwo n'ubuzima bwawe bwose nihagera ivyo kuvana navyo nivyo ndusanga biko birasari cyane cyo gituma nkunda kubwira abantu ati ntimugakore ku mayemosi y'abantu baza biriza amayemosi y'abantu baza bavuga ngo ibi nibi barashobora kubivuga mugabo gasanga hari ibindi birebire biri nyuma wowe utazi urashobora gusanga uwo watoye ava mu miryango itubaka imiryango itubakira abaho haro famille usanga inasenge wanaka nyinabo inde famille za kure erarji ntibigeze babamwo umukenyezi ashobora kuba afise ubuntu yubaka umuntu pay attention kiretse mu gihe ushobora kubusenga cyane cyangwa rero ngo ubufise ashobora kukwemera nawe ko yoba ari umusenzi cyangwa wewe asenga akemera ico bita deliverance ikamufata nawe nyene kuko deliverance y'umuntu hera mu mutima wiwe kwikebuka akamenya ivyo arimwo aba bantu ejo canke hirya yejo uzosanga bariko baratingo uzosanga ejo azohakwa no kwisha n'umugabo kubera iki ni kameremere y'umuryango muri rusangi rero no kumenya ico uhisemo kuko nguzi cyarondera ntafi cyatoye yes nuko rero nakajamo numvanye umuntu bita Desire Damour twakoranye kenshi cyane atubuze cyarondera ntafi cyatoye kenshi rero no kuvuga ngo ufuye itoye bigaruka kuri wewe rero bakuravuga rero kububakanye urashobora no kubakana n'umuntu wanashaka akakurahira akanka gute ko murangura ayo mabanga yo kwanka gute kandi mwubakanye abenshi iyo bashavuye ntavyemera ako nibaza ko atari vyiza si vyiza nyene ko na Bibiliya mu bikorinto ba mbere gice c'indwi kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 niho havuga yuko atari vyiza yuko umugore yankira umugabo cyangwa umugabo yankira umugore kuko umubiri w'umugore ugabwa n'umugabo umubiri w'umugabo nawe ugabwa n'umugore rero mu ico gihe birashobora gutuma udasenga neza iyo bavyanse cyangwa imbere wanashaka bikavamo n'ibindi ugasanga ari abantu bako barashwana kuko kenshi nkunda kubwira abakenyezi si vyiza ko umukenyezi yankira umugabo ngo je ngo sindabishaka ngo wigeze ku telefone ambwira ngo je ngo urumva ngo yabishaka ngo nanje ngo mba numva ntashaka
cyambwa none wewe erega we nta tegeko rihari kuri ndagushaka ego birabashikira mugabo nibaza ko atari kenshi rero iyo yumvise yuko bitamushikiye mugabo kumva ko umugabo bimushikiye no kuvuga ko barabatsa nko kubatsa abagabo wewe ni abakenyezi nibo bari muri vya bindi vya lapeti vyamanje ntashobora gushakira aho ngaho onye mbo birashika mugabo edwa tuja kure uraba ni turi ku yindi suje navuze yo kurangura gukora imibonano mpuzabitsina canke bimwe wise gusambana imbere yuko mubakana naragerageje kuvugana cyane n'abakobwa ndagerageza kuvugana n'abakobwa batari bake bahe mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati bon benshi mu gisagara ca Bujumbura kubera ko niho nshika cyane abakobwa ni bamwe mugabo imyimvirire canke ingeso mi comportement inyifato simu okay bon ngerageje rero kubona ku bakobwa twaba twarayazi barambwiye yuko abakobwa benshi bari mu rukundo nk'ubu dufate umuhungu bakundana akamusaba yuko bosambana canke bokora iyo mibonano umukobwa aratinya kumwankira mu kwanka yuko umuhungu yohava mu cinyuma canke donc akaja kubirondera handi rero nacingira utubazo tubiri none kumuha nivyo vyotuma atamuca inyuma akabazo ka mbere akabazo ka kabiri umuhungu umukobwa guha umuhungu nivyo vyotuma uwo muhungu atamuca inyuma akabazo ka kabiri umuhungu aciye aheba umukobwa ngo nuko yamwimye eske yoba yamukunda ubwa mbere bwo hako iki kibazo gifite abakobwa benshi guha umuhungu ntibisigura ko acereka guca inyuma kuko gucana inyuma hacana inyuma bubatse dabo hanyuma no kuvuga yuko kumucamwe niko numvise bavuga basi kumucamwe umuhungu umuhaye ntibimuzibirira kujya iyo ashaka ahubwo utuma umwima akagenda kuko kugenda kwiwe bisobanura ahubwo ko atagukunda hanyuma ndagisubiyemo nubwo abatari bake babimbwiye ko nabi niba ndagisubiramwo umuhungu agusabye kugusambanya agukunda akubwira ko agukunda abagusuzuguye abariko aragusuzugura no kuvuga ngo kugusuzugura ko sukundi nuko abagomba ahantu hikurira umusonga kwikura umusonga twese turazica arico no kuvuga ngo abakeneye ahantu haza kwikurira umusonga kuko normalement ibijya ico byaremewe gutanga urukundo nico gituma kububakanye mu gifaransa avuga ati faire l'amour n'umugabo ateza gutanga urukundo mu gutanga urwo rukundo ateza kurangura neza ndashiramwo neza amabanga yabubatse ndasubiramo ku bantu babakizwa bamwe kurangura neza amabanga ko arabakizwa usanga bavuga ngo ya iki kugira ngo arinde kwagira ainda no kwifuka mu maso gutya akabanza akambara ijinisi ikomeye mu gitanda no kuvuga ngo ifoko bamenya neza na neza ko ano mabanga akogwa naba bubatse kubera ko nabonye niyo bakoze nabi barabacinya iyo umugabo aranguye amabanga yabubatse nabi no kuvuga atanze urukundo nabi baramucinyuma kenshi kuko na Bibiliya iravuga ati umugabo ahe ibikwiye umugore wiwe n'umugore ahe ibikwiye umugabo wiwe no kuvuga ko iyo babikoze nabi bakabikora batari ko baravugana bumvikana no kuvuga ko abari icaha no kuvuga ko n'umugabo iyo agiye mu ivyo agashaje kumuca inyuma akaza kurondera bakwiye cyangwa umugore akagenda akamuca inyuma akaza kurondera urumva ko nivyo abakoze icyaha mugabo n'uwo wundi ishakira mushikira Reni reka ndagushimire cyane ariko turangiza kino kiganiro cacu hariho akabazo kanyuma nashaka kukwibariza nikajanye gato n'iyisuje twariko ariko umenga karafise akamaro kubera iki ikiganiro tubigenze gute cahagaritswe kuri Radio Rema FM kandi tubona yuko ico kiganiro gishobora kuba cari gifise akamaro canke cafasha abantu baba bubakanye canke abavyimirije habaye iki kugira bagihagarike